75 bino mu kiganiro cyarimo 70 ngo y'indirimbo hamwe n'ibihumbi 5 zo nywa gafana ubwo naramubwiye ko igize hari studio ria wewe amafaranga arakwinitije nanyoya ka yega naje nije naragufatiye none wowe utora ibintu byo mwata n'ibyo mu wajije nani mbere yo ndfise wewe icara ngaho tuyaga ibindi reka tubandanye kandi rero urakomeje 75 je ndakereye nje kuza nje kutora kwi yese wa mukobwa kuma ngaho ayo madafaka Mungu isari jana liso tinya Umuvugizi TV. Want to read DJ Roman, it's your boy Jogos Neglas na the pressing at the house. Kulo kutata mantete. Boya. Nkuko bisanzwe murabona turi hano ku Muvugizi TV 123 ndabaramutse bivanye naho muherereye bwake canke mwiriwe hano tumeze fresh sana kama kawa kama dawa kama kalambwanza no musere twabazaniye umutumire nibaza ko rafa passe mwabonye ikintu cyariko kiraba ikintu cyaci hano ku Muvugizi TV aho habonetse ibintu byinshi mwazi n'amakomantere twarashinye cyane kubera mwarabonye ko dakiz ari cyamuvuzwe ko bivuye kuri mani B1 mumaze kubona afite bino hano imbere yanyu nibaza ko muca mwibuka ivyari vyabaye la fois passée haci imisi si myinshi cyane kandi si mike ariko ushobora kwibaza kubera iki mutari mwamurode mu bimuwe twashatse kubicisha imbere yanyu nkuko byatangiwe imbere yanyu nyene ku mugaragaro ku Muvugizi TV kugira ngo hataja kubamo amanyanga aya canke ariya ni machine n'umufungo w'amafaranga yahawe dakiz uno munsi aje gutahukana akagano kikiwe kumbere canke ka gift bivana nico utahura reka mazinda kwe ikaze rero ndi kumwe na dakiz baby abaramutse mwese anababwire turayaga byinshi turetse ko aje gutahana n'ubuganuke byiwe yoba yarahawe reka namuha ikaze cyane ku Muvugizi TV ndabaramukije mwese abariko barakurikirana Umuvugizi TV ndabaramukije mwese gerageza kuduza akaje kuko abakunzi Umuvugizi TV barakunda umuntu aba kubita mu matwi yari ndabaramukije mwese abariko barakurikirana Umuvugizi TV kubadida basome basubire hatari fire yaga ma boss karibure cyane reko Muvugizi TV ni fechensi petano ni kupe michano shoboy Jogos Neglas na the press kuno kutata mantetele reka rero uno munsi tubanze utuyagire tumwe mu bikorwa byawe uri kurakora muri no minsi muri entertainment price 257 kuba tubamaze kubona ibikorwa bitari bike ku mugaragaro turamaze kubona utuntu tutari duke aho duciye ku mbuga canke ahandi wowe dakiz baby uno munsi tukwite tugushire mu kibanza ikihe ko tubona rimwe na rimwe hari gihe tukubona uri kurakora amakava y'indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi cyane tukanabona uri kurakora indirimbo zawe ku giti cyawe no munsi tugushire ugiye kubandanya ukora n'amakava cyangwa uzobandanya ubivanga cyangwa ushobora kuba ufise target yihe uri gukora gute target fise niyo gukora umuziki wanje nyine nanditse ego twizere ko amakava urayahevye cyangwa uzojocishamo sometime ndacishamo nyene okay baheze ikava imwe muzo umaze gukora kumbure bumve neza na neza wa muntu nyene bamutahure gusomba so nakoze kava zibiri imwe muri yo nikazi Imana nkunda ndayikunda cyane reka abari yo ndabigira kafe isiragoyesha cyane cyane uri kutera imbere ucibona abantusha inzigo zabo zari zinyegeje abo utabajamaniga usobadesi ni watera imbere uko bifuza ko tera imbere ariko ntuwasumze wifuza ko kwaminyuma ukaguma wasega mana nchiri nzira iki gikombe kindi neza cyane mumaze kumva nakaji kameze fresh sana n'umwigeme abikora neza iyo ndirimbo yakoze mu dihoarege reka ndabe kuri YouTube aho yoba igeze iri ku rubuga rw'Umuvugizi TV wandika kazi Imana nkunda cover by dakiz baby indirimbo yararabwe ifise 1,200 cy'ama views waramaze kubibona dushaka kumenya iyo ndirimbo uri kuraraba aho ubaye canke aho uciye yoba yakiriwe gute barayikunda cyane nakare ko
nyeneyo banamukunda cyane urumva ko n'indirimbo barayikunda cyane gose. Okay, nyeneyo wowe umaze kuyikora hoba hari reaction yoba yaragize kuri no ndirimbo canke hoba hari ico yoba yaragerageje na commentaire canke akabafasha partage? Partage yagerageje ko nayo nyine avuga ati sister vraiment arashoboye gukora indirimbo yiwanje muri rege vraiment arashoboye. Nta kantu nk'umufungo yoba yaratanze rese ko oya sinobisha nta mafaranga yaguhaye wavyakiriye gute canke wayikoze wari ufite target ko ashobora kuguha iki canke kiriya canke ivyo wavyarabaye uko wari uvyiteze niko vyagenze canke vyo byarabaye byinshi gusuma uko wabiziga canke vyo byarabaye iki? Biraba nkuko je ndabikeneye. Bado. Okay, yindi ndirimbo yakoze ni indirimbo ya Natasha Ngendabanka, indirimbo yitwa Kure imaze amezi 2 ku rubuga rwa YouTube. Umuvugizi naho nyine wanditse Kure by Natasha la number cover by dakiz baby. Uca uyibona indirimbo ifise n'amasanamu yitwa Kure nayo ikabigeze ku ma views 480. Yego. None iyi ndirimbo nayo gute feedback yayo ntaco bacara ikibazo gisa nico nari nje kubaza uko wayiziga ko izogenda niko byagenze byo bavyaraduze cyane byo byaramanutse cyari yongeye gose uko nabiziga siko nabisanze ego hari ikintu ciyongeyeko. Natasha Ngendabanka ko tuza konda kubikora muba mwarashoboye kuvugana canke Natasha arakantu byagenze gute ko ntabimenye kandi nanje tumunyarusa amakuru yahabwe rero yaranjoye 300,000 agoba no kunkorera ko antumira ko nyene muri concert yiwe gusa kumpoza umwanya kumpoza akazi nta mwanya nabihaye umva nabaye busy muri ico gihe gusa 300,000 warabitse ushira ku mufuko urikora na fresh indirimbo yakore muri Camarade Voice jewe sinabimenya Ashraf nyuma ya kamera ntiyabimenya ariwe yakoze amasanamu amakuru yayo mo yahabwe batavye bayimuzi urajanga urayaje wenyine ntaco turabigarukamo. Okay, indirimbo yawe imaze igihe gitoya cyane iri kwirarabwa neza nibandike bizotuvako by dakiz baby baca bayibona ku Muvugizi TV. Reka rero ubanze ubashishirize mu gahogo ubagirire 1 2 3 wumve neza na neza abakozi Muvugizi TV muje show urajya show kodo kutatamantete. Okay. Funga vizuri mulango uwa mapenzi letu wasije leta ugomvi kati yetu my baby mimi na wewe ulinde penzi letu my baby nikiwa karibu na wewe hata nikiwa mbali na wewe ulinde penzi letu baby iwe kama dawa kuuponya moyo wako ambayo ni moyo wangu na moyo wangu ambayo ni moyo wako wanawivu kutuona unavyonipenda mimi wanawivu kuona tunavyopendana mimi na wewe bizotuvako baby bizotuvako baby bizotuvako kuko urukundo rugizwe n'ababiri. Safi sana gomba bigireze ngaho abakozi Muvugizi TV nibaza ko bariko barajya jo bariko barajya vibe shaka kumenya indirimbo je narumvirije ivesi ya mbere yanditswe mu rurimi rw'ikirundi naho nyine baje kuvyumvira ivesi ya kabiri iri mu rurimi rw'igiswahili bite kugira ngo ukore iyo mix nkiyo mu nyandiko byagenze gute wabikoze ku mpamvu izi? No banabikoze kugira bose bashikirwa bumva ikirundi bumva igiswahili bose bashikirwe na message. Okay, birumvikana ko n'igiswahili kimetiriza cyane burya n'ikirundi hari umwego kiranakugora ikirundi n'igiswahili ni cyari cyo bakikubangukira ikirundi. Okay, fresh sana. Okay, aho nyene cyenebuka akantu kuri iyo ndirimbo je naragiye ndaraba ku rubuga ndaraba kuri Instagram ndabona akavideo kameze neza akavideo wari ahantu usa n'ukuri kurayiririmba ijya ndirimbo shaka kumenya rero kajya akavideo kaje gute wari mu biki wari he wari muri concert wari waratumiwe canke byo byagenze gute dakiz baby tumufate ko ari nk'umuntu ariko araronka madiri bivanye n'ibikorwa ariko arakora
tusigurire neza na neza kuko kana ka video turanagashiramwo abakunzi b'umuvugizi TV bakabone mu nyuma. Turashaka kumenya rero impamvu ya kano ka video nivyo wari urimo kubera ubumaze kuja ku rubuga dutegerezwa gukurikirana n'ivyo burimo aho buri hose. Jewe nk'umunyarusaku nagiye kuri Instagram ndabona ka video dakiz baby ariko aratamba indirimbo yiwe bizotuvako ari kumwe n'abantu benshi aho bigaragara umengo no rubanza canke concert. Dushaka kumenya rero aho nyene wari mu biki bya byagenze gute? Bon, naye muri anife y'umugenzi novuga ati umuvukanye rero baca basaba ati ujye no mustari rero dushaka kumenya igikorwa cyawe wakoze rero niyo baca bashira mu ndirimbo nkariba nyene ikabajamo nyene baja no kumbuga barira bavuga ati big up son of Simana. Dufate ko ijya ndirimbo wayikoze kugira ngo utange service canke wowe wari mu vyunguka iyo bizotuvako oya mu performance wakoze ujya munsi kuri urwo rubanza novuga ati nari mu vyunguka. Waza kubitubwira uwo n'undi mufungo. Okay, ako karagaciyemo reka tugaruke rero ku mpano ziwe tugaruke ku bintu muri ko murabona hano imbere yanyu izi bazita cadeaux canke gift yahawe na Mani Bibo mbeni mninde mtipe itwa Mani B1. Mani B1 ayiruka hano akuzanira amafaranga ashika 75,000 aguhana ni machine laptop. Waragerageje kuza kubitora tukubwira tuti ntibikunda bidaciye mu kiganiro nkuko n'ukuntu babiguhaye babishishe mu biganiro. Reka rero tubikorera imbere y'umuvugizi TV jenshi kane ivyo bakuzaniye hano. Rero turashaka kwanza kukubaza umaze kubona kijya kiganiro wavyifashe mu gute ubamerewe gute aho baye canke mu kibano canke mu nzu bagufashe gute byo bavyagenze gute? Benshi baratangaye bavuga ati dakiz bema ekarodegwa be n'umukuru w'abanyamuziki ninde yavuze ko ari umwami w'umuziki n'ubu sindabimenya neza ndacyariko namukurikirana n'umwami w'umuziki dakiz ninde ekarodegwa abantu benshi bace bagira nyene igihe aba buco kumenya uwo ndiro ko ngo ndikondaronderwa n'umwami w'umuziki. None mu nzu gute muhira ntibakubagiye bati ivyo wagabiwe ko tutabibona canke bimeze gute? Niyo mpamvu nje no kubitora kwanza. Aho niyo mpamvu aje no kubitora. Imbere ko ndabiguha banza ubwiye akajambo kamuvuze kuri Mani B1 yigoye ukadona utuntu nka tuno. Mani B1 awuri wose vraiment ubawe vrema ugira ubawe. Okay, mbibe ndahera kuki nicyawe ushuhiye muri bino bintu gusumba ikindi. Akakari oya hanze rindire nanje cyangenda okona abakozi b'umuvugizi TV twama tugomba gucisha ibintu hano kumugaragaro kugira ngo hataja kuza bra nakare ibintu byabaye kumugaragaro. Tora laptop kwe kutangira amayira oya tora byose ndaguha none se vyiwawe sawa nivyo wawe ugurura watse ubone ko ikinakora na code yagiye akuyemo. Rakora vraiment ni dori abakunzi umuvugizi ni dori vraiment ni machine rakora. Okay, iyo nibaza ko ari fresh sana isigaye agakemanye kawe ngako naho urabira muhira ni sawa ni kawaida kweki ndabira muhira mvanga ndavye tuvana abakunzi b'umuvugizi TV jewe nta kibazo mfise. Wavuze ko yasizangaye 75 bino mu kiganiro cyarimo 70 ngo y'indirimbo hamwe n'ibihumbi 5 zonywa gafana ubwo naramubwiye ko igize sinora birashitse mu menshi ndabira gatuvanye 75 mwese munavyumva. Nari namubwiye yuko nari nabivuze ku mugaragaro mu kiganiro naravuze nti jewe ndi hano ku muvugizi TV none bura ari studio wewe hari studio uriya wewe amafaranga arakwiye hano amafaranga none we guharura bigusabira ibihumbi 30 ibihumbi 45 na 30 ni haniti nanyoya ka ega naje nije naragufatiye. None wowe utora ibintu byo mata n'ibyo mu wajije nani mbere yo ndifise wewe nimba rero wewe shime ivyo umviriza nikibaho wewe bika kwanza nta muntu adatora amahera nta muntu asubiza amahera 75 atuma 45 jewe ndiko ndakubwira gute nabivugiye ku muvugizi TV ko ntegeza gukuramo agafana ki wanje nakuramo akantu kandi bisanzwe nero ega Jesse ni banki babikisha ibintu Jesse ni banki
ufite nimero yiwanje ya telefone kuko udashaka kumbira inbox nabivuze mu kiganiro kutagize commentaire nawe uvuga uti nimunkorere ko rega byose telefone sawa rero mbabarira nta kundi none gashanagira gute je nari nabivuze yuko ari 30 canke 20 kandi we nagusavye ikiganiro bukeye nace ndakurondera tugire ikiganiro ndakubura oya umva wategezwa ivyo niba urafise nimero yiwe ahubwo nshorera nanti ndiko ndasaba nawe ngo chorera warichorera ama ngo chorera go kweli urafise nimero yiwanje ya telefone kwe kudashobora kumbwira ati dakiz bimeze ukuntu hunoko niba ari ikibazo cyo kurya sinaye kugutahura yatayasiga mu buntu bubayeho none kugutahura mba wari warayizara kana umuntu kire mu bavyumve uje kubona bavyumve kana nga yari yarayizara wowe icara ngaho tuyaga ibindi reka tubandanye kandi rero urakomeje 75 je ndayakeneye nje kuza nje kutara kwi yese wa mukobwa kuma ngaho ayo madafaka mu misari jana liso tinya como porque se teve